Ndabaramukije mwese nongera ndabaha kaze kuri HK TV News sanzwe ikorera ngaha mu ntara ya Queensland, Brisbane, Australia. Makuru yacu no munsi turamutse tubashikiriza ku igenekerezo rya 2024 mukiza umwaka wa 2026. Namakuru mugomba mushikirizwe na Jimmy Hakizimana nkaba ndabahaye ikaze. Ingingo nkuru zigisa makuru yacu. Igipolisi kirimo kironda abasuma bivye mu shop mu karere ka Greenbank ngaha muri Queensland. Indege ya Virgin Australia yatangaje ko igiye guhagarika ingendo zibiri muri no ntara ya Queensland. Ikabucha umwana w'imyaka 3 yitavye Imana inyuma yo kugongwa n'imodoka, abavyeyi niwe maso. Hari amahinguro y'igitoro muri Australia ariko igitoro kikabandanya kizimba. Ni kibazo abatari bake bibaza. Iterana abantu sinzi barumyerekano ya gisirikare basemerera bavuga bati urupfu kuri Amerika. Ndongeye kubaha kaze ngo twaje kubamenyesha igipolisi kirimo kirondera abasuma bivye mu ishop mu karere ka Greenbank ngaha muri Queensland. Abo basuma bagiye kwiyo masaha yo mu gitondo cejo byatwaye nk'iminota 10 mu kwinjira muri iyo shop. Bamaze kwinjira batwaye byari mu mashini y'amahera baca bagenda birukanka mu modoka yera. Indege ya Virgin Australia yatangaje igiye guhagarika ingendo zayo aho rikora muri ntara ya Queensland. Impamvu nuko ibitoro by'indege bigoye kuronka. Uhere mu kwezi kw'indwi izohagarika ingendo zayo aho rikora za Brisbane igenda Alice Springs. Yaho rigenda hagati y'inshuro 2 na 4 mu ndwi imwe aho hantu. Uhereye mu ntango z'ukwezi k'umunani naho izohagarika ingendo zayo yaho rikora buri munsi za Adelaide na Cairns. Ikindi izogabanya ingendo zayo yaho rikora za Sydney na Melbourne igenda Darwin na Uluru. Ikabucha umwana w'imyaka 3 yitavye Imana inyuma yo kugongwa n'imodoka. Uwo mwana abavyeyi biwe bamutoye muri daycare aho yarasanzwe aja buri munsi. Inyuma yaho abavyeyi biwe bamutoye baciye bamugonga mu masaha y'umugoroba. Bavyeyi umwe maso mu gucunga abana banyu, impfu z'abagongwa n'imodoka zibandanye kuba nyinshi mwino minsi. Hari amahinguro y'igitoro muri Australia ariko igitoro ikabandanya kizimba. Impamvu nuko ibice biri hagati ya 80 na 90 by'ibitoro Australia ikoresha biva hanze. Ubu Australia ihingura ibice bishika kuri 20 gusa. Ivyo navyo ni vya station ya Ampo Layton iri ngaha muri Queensland na Viva Energy iri Geelong mu ntara ya Victoria. Naho biruko leta ya Queensland yaraye ihaye Ampo amafaranga na miliyoni 25 kugira zirahingura amazutu. Intambwe ya mbere y'iryo hinguriro izera mu mwaka wa 2028 kugira ngo baronke amazutu angana n'itiro miliyoni 20 buri mwaka mu hinguriro ngaha Brisbane. Ariko leta yavuze ko iryo hinguriro rishobora kuzoza rirashitsa amaritiro miliyoni 150 ku mwaka ku ntambwe ya kabiri izohera mu mwaka wa 2020 2030. Teherana abantu sinzi bari mu myerekano ya gisirikare basemera bavuga bati urupfu kuri Amerika. Aho ni mu gihe igisasu kinini cyo mu bwoko bwa ballistic cyariko kiracishwa mu mabarabara y'uwo muji. Inyuma y'ivyo Donald Trump yatangaje ko yongereje igihe cyahagarikwa ry'imirwano cyacitezwe guhera ku munsi w'ejo. President Donald Trump avuga ati naho biruko turabona ko leta ya Iran yacisemwo ibice cyane. Twarasabwe guhagarika igitero cacu kandi rero tuzokongera ico gihe cihagarikwa ry'imirwano gushika igihe bazotanga iciyumviro cabo mu nama barimwo. Amakuru yacu twabateguriye nahaciye agarukira nkabandi bashimira mwese musanzwe mudukurikirana ku mbuga zacu. Nimwibagiye rero gufyonda like, subscribe, comment na share n'abagenzi banyu. Murakoze kwa mwadukurikiye na hejo, ciao.